Ndizera ko mumeze neza kandi aho muri hirya nino mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Mu makuru yihuta adushikiye kano kanya twagiye dukunda kubashikiriza inyuma yaho abatari bake basemereye basaba yuko umupfakazi wa Tsirikubwimana Krista Kaneza yorekugwa agasubira akaronka umwidegemvyo. Abatari bake barimwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndetse afatanije na mama Burundi Denise Bucumi. Twarababwiye ko bagize uruhara mu gusaba yuko nyabona umukuru w'igihugu yogira ico akoze kw'ifungwa rya Krista Kaneza ndetse ko yorekugwa. Ntabwo ari bo wenyine kuko n'amashirahamwe aharanira ivy'agateka kazina muntu, imiryango ndetse n'abatari bake barasemereye basaba yuko Krista Kaneza yorekugwa. Nyabona ko anafise umwana mutoyi cane yategerezwa kuja konsa, ico kibondo rero c'amezi 6 yonyene kikaba cyari cyatandukanijwe na nyina. Amakuru adushikira kano kanya nuko inyuma yuko biteje impari no kutavuga rumwe, aho bamwe nkuko twari twababwiye yuko hari bamwe mu bihangange mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bagize uruhara mw'ipfungwa rya Krista Kaneza, vyose bikozwe mw'iremantanya, rikaba ryarakozwe mu ntumbero yo gukingira abagize uruhara menye yicwa ry'umuhisi Tsirikubwimana, bikaba vyari mu ntumbero yo kunyegeza ukuri. Twaronse amakuru ko hari vyagiye bikunda kuvugwa ndetse aho abategetsi mu nzego zo hejuru batagiye bavuga rumwe kubirabana n'ipfungwa rya Krista Kaneza. Amakuru adushikiye kano kanya arerekana ko kwibwirizwa ry'umukuru w'igihugu nk'uko amasoko yacu yo mw'ibanga vyerekana, Krista Kaneza yoba arikuwe, ariko gushikana n'ubu hakaba havutse impari muri vya bihangange nyene nakubwiye vyagize uruhara yicwa rya Tsirikubwimana. Ninde atanze ibwirizwa ry'uko Krista Kaneza yorekugwa? Inyuma yo gutanga iryo bwirizwa hagiye gukurikira ikina cane ko bikozwe mu gihe abagize uruhara mu rupfu rwa Tsirikubwimana bobo baterekwa ivyirekugwa rya Krista Kaneza, ngo kuko yoba agiye kuba ikibazo gikomeye cane kuri bo, na cane yuko afise amabanga akomeye ashobora gushira habona. Ese umwidegemvyo wa Krista Kaneza uraza kumugwa amahoro? Ese aho nawe ntashobora kugirirwa nabi nabikekwa yuko ashobora kumena amabanga yabo igihe cose yoba aronkejwe umwidegemvyo arikuwe? Ayo niyo makuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya, abanywanyi bacu adushikiye kano kanya, ndetse n'amatohoza yihuta mw'itangazo bivugwa yuko ryavuye hejuru, ndetse ibwirizwa ryavuye mu nzego zo hejuru rigategeka yuko Krista Kaneza yorekugwa, mu gihe hari iyindi telefone yari yahamagaye ivuye mu nzego zo hejuru nanone yari yasavye ko Krista Kaneza yogumizwa mu ibohero rya Mpimba, igihe nanone yari hasabwe yuko yorekugwa. Iri pfungwa ryateje impari zikomeye mu bategetsi, biraza kurangira gute? Reka amakuru yacu tuze kuyagaruka ko mw'idonido. Iyo niyo ngingo tugiye kuyashamikirako muri kano kanya. Niba utarafyonda kuri sabone canke subscribe, ngira ndagusabe kumanuka munsi y'ino video ufyondeko, kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere bishikira. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu Burundi. Ayo makuru turayatunganya tukayabashikiriza idonido. Ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ndabaramukije cane, nanakaze abatwumviriza muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nibagiye n'abari mu murwa mukuru wa politike Gitega. Abanywanyi bacu muri hirya nino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu, mwese ndabakengurukiye cane, ntibagiye n'abari mu bihugu vy'ababanyi ndetse n'irya nino ku mugabane wa Afrika n'abari mu makungu ya kure.
Sangwa kaze mw'idonido ryano makuru twari twagiye tubashikiriza ibyagiye biravugwa kwinyegezwa ndetse n'igipfungu kiri mu rupfu rwa Thierry Kubwimana n'ibihangange biri mu butegetsi babigizemwo uruhara kugira Thierry Kubwimana agandagurwe, bakabona yuko ata bundi buryo bushobora kuboneka kugira bakingire abo bakoze ubwo ububisha ndetse bakoze ubwo bwicanyi uretse gupfunga Krista Kaneza mu ntumbero yo kunyegeza ukuri. Ntuzokwigere ubabazwa n'umunyavyaha ahanywe, ariko kandi ntuzotinye no kuvugira inzirakarengane ngo irenganurwe. Inyuma yaho umupfasoni akiri muto cane, twarabwiye ko afise imyaka 18 yonyine, akaba yitwa Krista Kaneza. Inyuma yuko rero agandaguriwe umugabo wiwe Thierry Kubwimana kubera inguvu z'abamugandaguye, mu guhavya amatohoza bakaba barahisemwo gukoresha igipolisi gifata uyo mupfasoni, mbere n'umuvugizi w'igipolisi amwagiriza ku mugaragaro ngo ko ari we yiyiciye umugabo. Kuva ico gihe abantu benshi bazi uyo muryango, mbere uhereye nabo mu muryango w'umugabo wa Krista Kaneza, bakaba barahagurukira rimwe biyamiriza ayo manyanga, mbere rero bakemeza ko ari ivyateguwe n'abari mu nzego z'iperereza ry'u Burundi. Ubutungane bukaba bwararavye bubonamwo amanyanga, buhitamwo kumurekura, ariko hatarasohoka havuye humvikana telefone ivuye hejuru isaba ko asubizwa mw'ibohero rya Mpimba yarimwo. Abatari bake barumiwe, harimwo n'abize ivy'amategeko ngaha mu Burundi, ariko amakuru dufise adushikira kano kanya ngo hari iyindi telefone yavuye ahandi hejuru ibwira abacamanza ko nimba babona vy'ukuri uyo mupfasoni ko hariho ibimenyetso vy'amanyanga ko bomurekura ataco bazoba igihe cyose vyabikozwe biciye mu muco. Amakuru dufise avuga ko iyo telefone ivuye hejuru vyoba vyagizwemwo uruhara rukomeye n'umukuru w'igihugu, nawe yari yatanguye kumviriza amajwi y'abatari bake basaba yuko Krista Kaneza yorenganurwa. Amakuru rero atubwira neza yuko inyuma yaho uyo mupfasoni yaciye arekugwa, muri rusange rero inyuma yaho aciye arekugwa, mbere aho mu muryango w'umugabo bakaba bamuremesheje ko atogira ubwoba, na cane cane yuko yari afise ubwoba, ndetse gushikana n'ubu nawe avuga yuko ashobora kugirirwa nabi na vya bihangange nyene nakubwiye muri leta bifise icoba yuko Krista Kaneza ashobora gushira ahabona amabanga yabo ku bwicanyi bakoze bakica Thierry Kubwimana. Kuri ubu rero umuryango w'umugabo wa Krista Kaneza bakaba bamuremesheje ko atogira ubwoba, kuko bazi neza ko atari we yabahekuye, ngo kuko rwari urubanza n'umwana yoca, na cane cane ko ngo hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ko hari ababigizemwo uruhara, ahubwo bagakingirwa n'inzego z'igipolisi ndetse n'abariko barakora amaperereza. Uyo urenganijwe ubanza gushimira uwatumye urenganurwa, ariko tukaba twakubwira ko hari ababigizemwo uruhara batari bake. Twarababwiye ko inyuma yaho imiryango isemereye, amashirahamwe yita ko agateka kazina muntu agasemerera yuko Krista Kaneza yorekugwa, umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye kumwe na Denise Bucumi, nabo tukaba twararonse amakuru yuko bandikiye Ndayishimiye bamusaba yuko Krista Kaneza yorekugwa. Gusa amakuru atubwira ko ivyo vyose vyoba ari vyo vyatumye Ndayishimiye ndetse n'abandi bo mu nzego zo hejuru babona ko ifungwa rya Krista Kaneza ryosiga ibara Burundi, bahitamwo gutanga ibwirizwa yuko arekugwa, nubwo hari bamwe mu bategetsi bagizemwo uruhara kandi batifuza yuko yarekugwa, ariko
bakabona yuko vyosiga ibara ndetse bigacafuza isura y'igihugu, gutyo Kristo Kaneza basavye yuko arekurwa, akaba ari inkuru nziza ku bakunzi biwe ndetse n'abaryango. Ariko tukaba twababwira neza yuko ivyo vyo kwiyambika ibara akaba vyarakozwe n'ibihangange twababwiye biri mu butegetsi, hakaba rero hashobora kuba uruhigi rukomeye cane ku bagize uruhara ndetse no ku bandi bose bafitaniye isano n'iyo dosiye y'icwa rya Kristo Kaneza, nk'uko twagiye turibababwira nyuma y'andi makuru yagiye avurwa yuko hari n'abandi banyeshure bishwe kuba bagirizwa kuba bari mw'iyo dosiye canke se bazira yuko bari mw'iyo dosiye ya Thierry Kubwimana. Tuve ku vy'iryo fungwa ririmwo igipfungu ndetse ryagiye ryamirizwa n'abatari bake, tugaruke muri Makamba, aho nanone tukiri mu biro bijejwe iperereza. Ibiro bikuru bijejwe iperereza, ibiro bikuru bijejwe igendereza bikaba vyahagaritse ubiserukira mu ntara. Amakuru atubwira ko Bonaventure Niyonkuru arongoye iperereza mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi apfunzwe kuva mu ndwi iheze, akaba yarahagarikiwe ku biro bikuru vy'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho yari agiye gutora ikete rimugena kuja gukorera ahandi nk'uko amakuru dufise avyemeza. Usanzwe azwi nk'uwahohoteye bimwe bikomeye abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, akaba arakurikiranwa cane ku bijanye n'urudandazwa rudaciye mu mategeko, kunyuruza ndetse no kugurisha ivyafashwe nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Nk'uko amasoko y'inkuru yacu abivuga kandi, uwo yahoze arongoye ibiro vy'igendereza mu ntara ya Makamba ubu ngubu akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi, n'abamucungera rero ubuzima bakaba barahagaritswe nabo nyene. Yikekwa kuba yarorohereje abacuruzi ibintu bije kuri magendo bivuye mu gihugu ca Tanzania kugurishwa wenyene ubwiwe, ndetse no kuba kandi hari ivyo yanyuruje nk'uko bamwe mu babibonye babivuga. Bonaventure Niyonkuru yitwaje ivyo ajejwe, yarinjiza ibicuruzwa ku butaka bw'u Burundi bitarishe nk'uko mu makuru avyerekana. Akenshi ngo imodoka yiwe yaraja cane kumugina ku mupaka muri komine Mabanda gupakira ibicuruzwa. Ivyo bicuruzwa rero vy'abadashatse gukorana nawe ngo vyarafatwa bikajanwa iwiwe aho aba kugira ngo babitore, bakaba barategerezwa gutanga amahera wenyene ubwiwe yabategeka. Umwe mu badandaza akaba ariko asigura nk'uko amakuru adushikira akano kanya avyerekana. Ibintu vyinshi rero bikaba vyarafashwe inyuma y'ihagarikwa ryiwe. Igendereza rikaba ryarasatse ku ngo ziwe i Makamba ndetse n'i Bujumbura amatone arenga 2 y'ibiharage vyabuzwe, bikaba vyarafashwe imivinyu, isukari hamwe n'ibitenge vyinshi bikaba biri mu vyafashwe. Hakaba harabaye rero muri rusange nk'uko vyemezwa n'abagendereye iyo dosiye yiwe, Niyonkuru ntiyanyegeza inyota yari afise yo gutunga vyanka vyakunda nk'abo vyari yarasubiriye. Muri rusangi akaba yiyemerera ko yumvise ko abarongoye ibiro vy'intara ya Makamba mu vy'igendereza bose bavuyeyo abubatse inzu zibiri ndetse n'imiburiburi ko nawe ategerezwa kubaka. Rero nk'izo niko atahengeshanya kwirata nk'uko abacuruza abo mu ntara ya Makamba babivuga. Uwo yigeze rero kuba arongoye igendereza mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, akaba yaravuzwe cane mw'ihohoterwa yakoreye abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi kuva gishika i Makamba. Abo rero babana bama bavuga ko bumva amarira ndetse n'imiborogo y'abantu bariko baraborezwa igufa ku rugo iwe,
akaba yahagaritswe igihe yari yiteguriye guhabwa ikete rimurungika gukorera mu ntara ya Rutana ni mu bumanuko bushira ubuseruko mu gihugu c'u Burundi muri ayo mabanga nyene. Gayo amakuru yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, tukaba dushimye cane tunakengurukira abagize uruhara rwose mw'ifungurwa n'irekurwa rya Krista Kaneza, ndetse tukaba twose abanyabona ko umutekano wiwe ukongerezwa kugira abamufungishije nawe nyene batazamugira nk'uko bagiriye umuhisi Thierry Kubwimana, nawe akaba yogirirwa nabi nabo bagize uruhara mu rupfu rw'umugabo wiwe. Ibihe byiza nivyo ndakwipfurije, komeze kudukurikira mufyonda kuri sabone ndetse munasangiza abagenzi banyu amakuru mwene nk'aya batojwe neza tuba twabashikirije.